gushika uno munsi mwikomine bizwi ko amazi yatanzwe mu Kiriba none isoko ntiyatanzwe sivyo isoko yaratanzwe boyanyereka ajya amazi ahari ndagenda babwire abarongozi bahahora ha mu Giheta bibwire ajya amazi nzesange yashitse mu Kiriba bibwire uno munsi ntahanye izina rya societe yubatse ajya amazi niyo bitarishwe izobisigura umukuru w'inama ya komine ndamubona hajya muce muja hamwe ko mwari muri mwese muce muja hamwe mwibwire atawiri warababwira kuko tubabwira nabi murazi yuko nasanze komine izwi yuko irimwe amatara kumbe baraje bijya bipoto baraza barundaho baca barigira baca bandika ko amatara yabonetse muri nyakomine hanyuma heze umwaka baca baraza bayora bya bipoto barasubira barabitwara muga mu maraporo ya leta iyo komine yafise amatara gushika none urumva na Kiriba bizwi ko ifise amazi birateye isoni hariho ishuri hariya ibukinga natevye ndigirayo jewe nyene ndigirayo ndakoma induru mwaratinye mwese kurivuga ntimwari mwaratinye iko kwiyorobeka rero ntaco muza muri ko mufasha indongozi mwiyorobeka kuko rizoca tuvuga ngo musitanteri yadukoreye nabi naho ni mwebwe mutamuhanuye ishure ndagenda ndagirabira jewe nyene ubwo ryo rirakorwa societe ijeje kuryubaka nayo nyene yibwire none ntibavuga ngo uza gutera uburezi arabwibanze jewe nzoza kuvura yandi makomine ntabaje kuvura iwacu societe yarijeje kubaka rya shure ry'ubukinga yibwire societe yarijeje kutagarya amazi yibwire kandi muce mubabwira murabazi none ntimubazi simwe ayo masoko aho uzabumva ngo duce duhungabashe kuko bafise ikindi gihugu atari Burundi ntaco amazi arashuha ntibagira ibumbe aho bazoja hose bazogwa bitwa abanyamahanga igihugu uvuga ngo giteye akagere mugaco kigutera umugere kandi uruhukira kure kwa gasore yabivuze neza ngo imihimbiri abambuzi abo bantu b'igihugu n'imihimbiri dutereza kubagwanya gufata ugatsindira isoko guzokora iki bakaguhemba amahera utagikoze jeni mumbwira ubuhimbiri burutubwo aho n'abahimbiri n'abambuzi abo dutereza kubahagurukira niragi rya Rwagasore